Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nizera mwese ko mumeze neza. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiyegereza abashitsi batandukanye bari hano muri kino kibanza. Turahera ku bungere amashengero ya Baptiste bari hano, tubasabe aho bari bavyaguruke baramutse ikoraniro mu izina rya Yesu Kristo. Egome turafise abandi bungere bavuye mu ishengero rya Horebu hamwe n'ishengero nyene ba Kristo bavuye muri Horebu, tubasabe kumena bungere haguruke bapepe ikoraniro mu izina rya Yesu Kristo. Abavuye mu ishengero rya Minevame nabo nyene tubasabe bavyaguruke bapepe ishengero n'ikoraniro mu izina rya Yesu. Rero hari n'abashitsi batandukanye baje bitavye igikorane bavuye muri no mihana itandukanye ya hano ku Kibogoye. Tubasabe mu tuzi ibiganza byanyu muramutse ikoraniro mu izina rya Yesu Kristo. Imana bahezagire cyane. Rero tutarinze kuja muri byinshi, twagomba dusabe mukozi w'Imana Izayi kugira ngo ashike hano ace atwereka abashitsi bari hagati yacu bagendanye mu mwami wa Yesu Kristo. Haleluya. Turamukanye gucya mu izina rya Yesu Kristo. Abo Yesu bizera ko ashobora kugira neza mu papeye gucya mu izina rya Yesu Kristo. Turanezerewe rwose kubona mwese mwaje. Biragaragara ko igikorane cy'uyu munsi ari kinini gusumba icejo hahise. Turashimiye cyane abarongozi b'ishengero rya Baptiste. Twaje kubashigikira nyakubahwa Mungere ngo muvuge ubutumwa bwiza hose. Twaje kubashigikira. Muri uko kubashigikira rero turanezerewe gose nuko twagiriwe ubako ryo kuronka abashitsi beza bava mu gihugu ca Amerika. Hariho n'abandi bashitse mu kanya bava mu gihugu c'Ubwongereza, kandi turanezerewe cyane. Nagomba iteka ryacu ryabo tunezererwe cyane gose abimanikira akoresha hagati muri twebwe. Tunezererwa abashitsi, tunezererwa bungere, tunezererwa abaririmbyi, tunezererwe abadufashije kuba hano bagafatikanya n'ishengero gutegura igikorane. Bose tubanezererwe dushimira Imana mu gukomera Imana amashimwe izina rya Yesu Kristo. Nazi ko Pastor Carlo aza gushika ngaha mu kanya kaza kugira ngo atubwire ijambo ry'Imana. Mugabo nagomba imbere yuko dushikira kuri uwo mwanya mikaze Pastor Duncan aserukira abandi, atanga indamutso ziwe, aserukira abo bagendanye bose, atanga indamutso ziwe. Abandi kumbure ntibaza kwigwa arashika hano, mugabo adondorera abashitsi bari hano bamaze gushika bari hano, aserukira abandi. Hanyuma turaza guca dufata umwanya wo guhimbaza Imana gose. Twakira abashitsi mugaka twongera tubananye n'umwanya w'ijambo ry'Imana mu kanya kari imbere. Murakoze cyane. Bwana asifiwe. Amen. Amen. What a blessing to be with you. I I am so delighted to be back with you. I was saying this afternoon to those that were meeting in the church, I wish I had a suitcase big enough to take all of you with me to go sing and teach us how to dance. I cannot bend like that man was.
I don't think anybody is supposed to move like that. Jese narinda nabizi yuko ari umuntu yo kwivunagura kurya. Wow. It is such a blessing to be here. I have been to Burundi, I don't know, 25 or 30 times. Numugisha kuba ndi ngasi no babwira incuro maze kuza mu Burundi ni nyinshi cyane zirarenga 30. And every time I leave with a song in my heart. Misi yose mvuye muri iki gihugu hari indirimbo iguma mu mutima wanje. I have already put in my request in heaven. Ndamaze no gusaba iki kintu Imana that when heaven is all there and we're all sitting around, I want to stand in the choir for Burundi. Turi mu ijuru hariya twese twashitseyo turi kumwe nabo mu ijuru ndamaze gusaba Imana ngo izinshire mu ruhande rw'abarundi. Amen. So I bring greetings from my family to you. Mwakiri ntasho ziva mu muryango iwanje. I have a wife and 4 children. Ndafise umugore n'abana 4. And 3 of them have been here to Burundi with me. Batatu muri abo bana banje baramaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. I want to say thank you for Isaiah for always opening up an opportunity to share about Jesus. Nagira nshimire umukozi w'Imana Isayi kuri aka kajyo keza yamaduha ko kubwira abantu ivy'umwami wacu Yesu Kristo. And every time I come, I want to bring as many friends as I can. Kandi gihe cyose nje mu Burundi nditwararika kuza nzanye inshuti zanje. So this time I brought some friends from my church. No rero muri iki gihe naje nzananye n'abagenzi banje bo mwishengero and some friends from my work. Kandi n'abandi dukorana. If I could have Pastor Ajit and Pastor Carl please stand up. Reka ndabasabe bahaguruke. And you can wave to the crowd. Baramutse ishengero. And say greetings. Thank you. And then we also have Owen. Turafise na Owen. Owen is a friend of our families. Numugenzi wo mu muryango. And I think his father is walking up. His father's name is Nduwimana. Se wiwe ari muri bajya bariko baraza yitwa Nduwimana. Ariko nagomba pikaze badufasha guhimbaza Imana ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turatumiye abantu bose kuba hano. Imana yadukora ibintu bikomeye cyane biciye mu ijambo ry'Imana, biciye mu gukira indwara n'ibindi byose. None ndabinginze ngo ntimusamare muri uyu mwanya, duhimbaze Imana hanyuma tubigenze neza. Murakoze cyane. Imana